urashaka ngo urubaha Imana utubaha ijambo ngo je Imana zoyigwa inyuma ariko mu basuma rimwo ahubwo azogwa inyuma y'ubusuma nzoyigwa inyuma n'umufunga kiwari igura besha abakobwa babandi arisha batanu batandatu bazoyigwa inyuma azogwa inyuma y'ivyaha icabona cambere c'umuntu niwe nyene mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Turashimiye Imana ubwa mbere kandi ubwa kabiri turabashimiye kuri ikaze nziza muduhaye n'abakozi b'Imana turabashimiye mwatwiyegereje mwese hamwe Yesu abahezagire. Ndavuze mu izina ry'abashitsi kuko je ndose umwanya wo kuvuga ndawutobashimira. Ikindi mbere yuko nza hano nari mu kinama uko bavuze Imana bambwiye ngo ndabaramutse mwakire indamukanyo zabo. Kubona benshi hano batanzi ni vyiza cyane. Ni vyiza cyane kubera iki? Iyo sanga abantu benshi banzi bobaye baradubuye hano kuri kaminuza. None kuri kaminuza nta muntu amara imyaka myinshi kuko mwarimu ware twamye tuganira twibukanya jewe handa hazi igihe kitari giti misi itari mike cyane cyane mu bihumbi urumva rero yari umunyeshuri none atari umutora. Urumva rero iyo dusanga abantu banganangana kurya bakiri ngaha byo byaragoranye. Imana ishimwe ko bagiye namwe mwaje turayipfurije higeje muzoye mwagiye. Niwumva data namenyiro ntaba bantu kwiame yaho mengo iranyika n'uyu muyaga Yesu abahezagire. Ariho murida turabico dufasha ikizotuma dushika mu ijuru suko twaririmbye suko twasiguye suko dufise amazina y'amabango twitwa oya sivyo turabico tuma dushika mu ijuru kandi tugihushije gushikayo ntibikunda. Dusome mu gitabo ca Zaburi 119 Zaburi 119 bariho dusoma n'amajambo make ariko niko niyo numvise twovugana nawe ikizotuma dushika mu ijuru iyo turiko turaja. 119 umurongo ugira 11 nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako. Imana nishimwe. Mbega twajaye nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Imana ishimwe. Ndavuga ikintu kizotuma dushika mu ijuru. Bene data kuririmba ni vyiza, gusigura ni vyiza, gushinga intahe ni vyiza, gukwiza ubutumwa aho butarashika ni vyiza, kwitwa umukristo ni vyiza, kwitwa umusenzi ni vyiza, kuba wuzuye mpemu yeraho n'ibindi. Ariko umuntu agiye kuzoshika mu ijuru n'umuntu atacumuye. Muranyumva? N'umuntu atacumuye. Kubera iki? Erega umuntu arashobora gusigura yaracumuye, nihereko jewe. Erega umuntu arashobora kuririmba yaracumuye. Erega umuntu arashobora gusenga yaracumuye. Erega umuntu arashobora kujya mu mabango y'ibikorwa yaracumuye. Muganga y'umwanditsi avuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Kuko umuntu wese yacumuye ntazoja mu ijuru. Imana idufashe. Umviriza rero, nabitse kubika ijambo biratandukanye cyane no kubika Bibiliya mu nzu. Ushobora gufita zitatu, y'ikirundi, y'icongereza n'igifaransa ko waciye ku ndebe y'ishuri. Ariko ivyo zibitse mu nzu, ariko ntiziba zibitse mu mutima. Kubika ijambo mu mutima si ukubika imirongo ya Bibiliya muri wewe ngwiye iba ari myinshi. Narabitse amajambo menshi. Oya sivyo. Kubika ijambo mu mutima
biratandukanye na Bibiliya iri mu nzu. Irashobora kubaho ukayihungura uje ku rusengero, irashobora kubaho ukamara igihe utayisomye. Urashobora kuba ufite imirongo yo muri Bibiliya ugasanga Satani yarakugiriye nabi, ufite imirongo yo gutegana, kandi ayo ni Bibiliya umuntu aba afise. Mugabo uyu mwanditsi avuga ngo nabise ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Yesu nashimye. Ijambo mu mutima kugira ngo noye kugucumurako. Ntarinjiraho. Hari ibintu abantu bazi kubika. Nta muntu ashobora kubika ibintu akunda ahantu hasanzwe hugwangara. Abantu bafise uburyo babika amahera kuri konti. Abantu bafise impuzu nziza ndavahitaye arashira mu kabati, arashira muri couvre. Ndabivuge gute? Aho umuntu ashobora arushira ku mugozi, arushira ku musumare, arushira muri garderobe, bivana na hafise. Mugabo aragerageza naho isanga ku musumare niho yahisemwo heza, hamusubiye kushira hasi, nibwo buryo bwiwe. Iyo abantu bafise ibintu by'igiciro barazi kubibika, kandi nta muntu abwira umuntu ngo ivyo bintu bibitse nabihewe ari by'igiciro, wenyine ubwe waramenya abibika. Uyu mwanditsi avuga ngo narabitse. Umviriza, wopfa umutabika amavuta mukobwa unyumva, ukaba utagira amavuta wabitse mu yo kwisiga, ariko ukaba warabitse ijambo mu mutima. Wopfa umutagira amahera musore unyumva, akaba atayo wabitse no muri microfinance basi, mugabo ukaba ufise ijambo wabitse mu mutima. Kubera iki? Ayo mahera naho yagira niyo kuza gucumura. Aya mavuta naho yagira, iyi myambaro igezweho naho woyigira niyo kubuza gucumura. Hariho umuntu avuga ngo ngomba kugerageza nambare neza. Mbega kwambara neza nukuwi? Nukwambara impuzu gukwiye. Erega nta bindi. None ko mutambaye izisa, aho ntimwambaye neza. Wopfuma muri ikindi kintu, mugabo ukaba ufise ijambo wabitse mu mutima, kuko rizokurinda gucumura, kandi utacumuye uzoja mu ijuru. Mbega siko ikora rivuye ngaha yari kirasemerera. Ibaza iyo abahizi baroye, bamwe batubwira bo mu guharura, bamwe bafine hasi bandi. Erega bari abantu mwavuze ngo baranabijana ku ruhimbi, noneho batagenda. Erega hari icyo badafise harya. Hari ikintu badafise igituma bijya bikorwa bigakunda, igituma agenda gusa bigakunda, igituma aja muri ivyo byaha mwavuze byo kuri internet bigakunda, akumva arabijamwo. Hari ikintu adafise, nta jambo yabitse, ntaryagira yaragiriwe ubuntu bubayabaye, araza kuri kaminuza. Ndavyita ububayabaye jewe. Umuntu agirirwa ubuntu nyabuntu ni umuntu avuye mu vyaha. Abantu bazosha barize kuri kaminuza ntibagira igitigiri, bazobabuka. Hano rero nabonye uyu murongo ukomeye. Nabitse ijambo ryawe mu mutima kugira ngo noye kugucumurako. Ngiki kintu kizotuma abantu baja mu ijuru. Abantu baribitse. Ngiki kintu gituma abantu batazoja mu ijuru. N'abantu bataribitse kuko gukora ivyaha kwabo nta ngorane kuri bo. Kugira ngo uribike ubwambara ubanza kurikunda, rikakuryohera. Nta muntu abika ibintu bimubihira. Nahanyene muri Zaburi 103, 119, 103, sikure yaha handitse ngo ewe kuntu amajambo yawe angengera mu magage, arusha ubuki gusosa mu kanwa kanje. Yesu nahabwa icubahiro. Kugira ngo uribike ribanza kuguryohera. Uyu mwanditsi avuga ngo ewe kuntu amajambo yawe angengera hariya mu magage, ngo ameze nk'ubuki. Abantu bariko barasaza b'abakurambere, iyo basigura ivy'ubuki ubu babikora mu kizungu, baregeka mu kizungu, atari bya bitima vya kera. Ngano n'abanyeshuri ntiyabuza bariko baravyiga. Mugabo kera ivyo twasanga bavuga bimwe narabibonye. Harabo twabana begeka bavuga ngo umuntu
yagiriwe ivyo ndavyita ubuntu n'ahari umupagani, akaba umuntu yegeka akaronka ubuki. Ubuki barabuzana mu nzu, ariko nta muntu n'umwe. Inzoga wayisanga hasi iruhande y'izika bakuriye mu Kirundi, mu mbari niho yabiteretse, ahizera nk'agasusuruko k'abacayi. Ariko ubuki ni wowe usanga mu mayira abiri. Ubuki ni wowe kubisa umugere ngo natitaye ku buki. Oya, nyene bwo yaramenye habubika. Kubera abana, umwana yumvise ubuki agakozamwo urutoki. Mwarasomye Bibiliya, nuriya muhungu yitwa Yonatani yitwaje inkoni, akabona aho buriko burashonga. Icyagezwe cavuga ngo ntihagire umuntu azahugira ikintu atamira. Mugabo akagiye mu buki mw'inkoni agakoza ku munwa, akumva burasosa, arasubirayo. Samusoni mwaramwizeko muri cya kirangara, ntiyumvire ngo ikirangara kirahumari kuko harimo ubuki, yaraburiye. Batubwira ngo umuntu w'umwegetsi yahakuye ubuki yabushira ku rusenge. Bamwe ntimuhazi kuko mwakuriye mu maparafu. Mvuze ku rusenge tujya mutamavuye, ariko abavyumva. Ariko kandi naho bamwe ngo mwakuriye mu maparafu, iriya korali irampumuriza. Ugira yahora kuri kaminuza, hariyo baje bava, hariho insenge ziriyo. Naho umuntu agenda akavyibagira, hari insenge ziriyo. Bashiye ku rusenge, mugabo serugo ngo akabimenya ataba abana. Kuko muri mwebwe umwana yakuze adakijijwe, nta mwana yakuze atagiye kwiba abavyeyi. Twarabiba. Wowe utabivye birashoboka. Hari umuntu akurira ahantu ngo umuvyeyi abwira umwana ngo mwana ngo uyu mukate ngo nashizemwo breba ngo kandi ni wawe ugenda gutwara n'imodoka. Mwene uyo ntahura n'ivyo ndiko ndavuga, ntavyatsi. Arya bamuhereye yo kwiba, hari n'igihe abimpa akabicira kuko habigombera hose baramu. Uyo muntu rero bavuga ngo yasize ku rusenge, yaca yakiramwo bumwe agaca busiga iyo nkingi, zijya nkingi zibiri kuko bagira zibiri, ahandi bagaca bacusika mu kibambazi. Hanyuma agaca asiga zirya nkingi akazisigako amavuta arya y'inka niyo yanyerera. Hanyuma wa mwana aje kumva buramota ati bawuhakuye, gaca zariruka kurira ya nkingi gaca koroka. Uko yurira agakoroka niko ubuki bwakira. Niri jambo ndiko ndavuga, ewe kuna majambo yawe angengera hariya mu magage ameze nk'ubu. Umviriza, ubuki bwarashingurwa. Aha biratubwiye ngo uyo muntu n'umuntu narabitse ijambo ryawe mu mutima. Uyu nawe uko yabika ubuki kuko bwamuryohera, kuko ari ubw'igiciro. Bari bazi ngo ubuki buva kure. Ubuki naho wari umwegetsi wabwo, ugiye n'ifumba, ugiye n'ibyo witeke mu maso, inzuki zarakurya. Ariko kubera urukundo ukunda ubuki ugashinyiriza ko imboyi zikakurya, kuko aho uza kuvirayo uravuga uti nimunshingure zino mboyi, naho navyimvye ubuki nabuzayo. Ijambo ry'Imana si ikintu cyo gukinako, si ikintu umuntu arondera kuko aronse umwanya. Ni ikintu gikomeye, utegerezwa no kuribika. Narabitse ijambo mu mutima kugira ngo noye kugucumurako. Kubera iki? Ni ijambo riryoha, ni ijambo rigengeye, ni ijambo rimeze nk'ubuki, ntirishobora gufinatwako. Ikimazi cyo kubika ijambo ry'Imana mu mutima. Dusome mu gitabo cy'Itanguriro, naho tutosomayo. Abaririmbyi babiririmbye bavuze kuri Yosefu, nibyo biriyo. Na tutosomayo muzobisoma 3:9. Nuwo Yosefu yatahujwe n'iryo jambo yabitse muri we. Abwira muka Potifari ati muri uru rugo ukunyana rungana, nta muntu angaya, nta muntu asumba, nta wundi utamuri uru rugo. Iyo keshi ugwaruka tujya kugwa mu magogo, tubona abandi badusumba ibyo badusumbya, kandi ibyo bizokwamaho. Bisigura kutabumbwa. Iyo umuntu atabumbwe yamabona ibyo abuze, ntigera abona ibyo afise. Muririmbye muvuga ngo mwagiriwe ubuntu bwo kuza kuri kaminuza, ariko niho bura abandi botere ikorasi cyangwa indirimbo bwati waratugiriye ubuntu ko twavuye muri kuri kaminuza mana tukaronka akazi. Ega ntimuraheze ibyo murondera.
none ntimuzoba hari ibindi murondera waronka akazi uti Imana erega none ndagiriye ubuntu erega ko wangiriye umuntu ukamba akazi ngomba urugo nabwo erega umuntu aguma agenda aguma afise ibyo arondera Yosefu mugabo ngahavuga ngo nta wundi utamuri uru rugo abibwira inabuja ariko amubwira ngo akora ibyaha bakora ibyaha mugaca amubwira ngo sinshobora gukora ikintu nk'icyo kuko noba ncumuye ku Mana aramenya ko yoba acumuye hari abantu bahanuza abantu ngo none ibi n'ibicumuro wewe uvyumva gute bantu mbarire uvyumva gute kugira wibe aho ntuzi ko ari igicumuro kubera none ugira wibe wamubari ute hewe ngira nkore mu mfuko wabona ari ingorane yo kurekura batubwiye ngo baraja mu buhumbu kandi ibyo bavuze n'ukuri bamwe muri abasore murafise abashiki bayo abandi murabige murafise abasaza bayo aho umuntu gawa musore wogenda kurekera ku muntu umuntu yo bari muri mbega akora ivyo uriko wiri kunywa yundi mukobwa mugabo ugeze nyuma yiwe bagashaka yewe hindukira mushiko we baramujaye woguma ugenda canke wogaruka gutabana mushika umviriza kubera ata jambo umuntu aba yarabitse Yosefu yari yarabitse ijambo aravuga ati jewe ntibikunda kuko noba ncumuye nawe ndabibaza ijambo rirabimara ngo noba ncumuye suko hari umuntu ambona cyangwa atambona ijambo rirabimbuza noba ncumuye navyo nkora nabitse ijambo mu mutima encadreur ahaba atahaba nararibitse papa ahaba atahaba nararibitse sintinya papa nshira mu ijambo ry'Imana ryambariye nabitse ijambo amen ya hari ibintu tujya kurondera kure kandi byari hafi yacu kubera kutamenya mugabo Satani akatugirira nabi Yosefu arakira nari navuze ngo hano natema ngo iyo ikimazi iyo Satani ateye iryo jambo twararibitse turaryikorako ku muntu yikora kutwo yabitse hateye kigoyi muri Egiputa nta majambo y'Imana yariyo ntihagirayo namba byabintu bangwerega ngo haturi ngo ntibagukundira ko dusenga mbega ivyo nivyo mbega umuntu ashobora ngo bamuje kwasenga ko atawura kubuza guhumeka barakuje kusenga birakunda ntibishoboka kugezaho n'igihe uryamye mu gitanda wipfutse ishuka wabwiye Imana buhoro buhoro Imana itekaye kutavuze cyane sindakwemerera uko sukuri Yosefu muri Egiputa avuga Imana bo bataza noba ncumuye ku Mana arayikora ko ntiyirondereye ngaho yari yagiye bijanye yarayifise ijambo rimwereka gucagura kumenya ibibi n'ibitari bibi yarabisanganywe kuva kuri bakuru w'ibyo bakora yarabigaya agatanga raporo ati bisivyo n'igihe ashitseho ntiyavuze ngo ko ndi umwe harabavanga yurira indege yagere ngaho Uganda yagereho mu Barabu reka ngwere ngo sivyo byahariye iwayo ibyahariye iwayo nibihe Yesu ko yararejo uno munsi niko azohora ibihe bidashira mwisi ibintu biraharagwa bigaharurukwa ariko Yesu cyangwa ijambo rya Yesu inzambi izorinda ivuga rikivuga ngo iki kintu ni kibi cyane ni cyiza takizobisubirira amen muri uyu murongo uvuga mu byiza byo kubika ijambo kabiri nabonye ngo agace k'ibyo tweko turavuga dushira mu ngiro iki jambo rivuga mu ntunge riraturinda gucumura twari twavuze ubwa mbere ntitwirwe turaja muri bindebere muzosome muri Daniel 3:16 babasore batatu bavuze bati nubwo uvuze ko atamana yo dukiza mu kuboko kwawe Nebukadineza ubundi irahari yo hadukiza iriho wewe ntayuzi ariko iriho erega abantu bazi ko Imana itabaho kuko batayizi ahubwo nibo batariho mugabo yo iriho sinzi ko muntu baho hantu harabagiye ngo Imana ntayiriho kuko batayimenye ariko iriho nibo batariho kuko batayimenye kuko kubaho k'umuntu nyamuntu nuwamenye Imana amen batiriho
yoshobora kudukiza muri iryo tanure mugenzi, kandi ntiduhagaze ku byo gukira gusa, naho yotureka, naho twoshomerera tugaheza kaminuza ntidukore, naho byogora umuntu yarakoresha uburyo bwinshi n'inkomezi ziwe nyinshi ntase kuco yagomba, muco yahabiye ntagishike, naho nyene ntidushobora guhindura ijambo ry'Imana ryatubariye. Ntidusenga ibishushanyo uhagaritse, kuko turati ijambo ry'Imana rivuga ngo dusenga uhoraho wenyene, ibyo bintu uzanye ntiduteregoyo. Kandi nk'umuntu umunyacubahiro avyemerewe, atawabibaza atawabisaba, yarabishize mu ngero. None icyo byavuyemo, abo bahungu bubasha Imana, bubasha ijambo. Urashaka ngo urubaha Imana utubaha ijambo, aho banga uranyubaha utubaha icyo navuze, tibikunda ngo je Imana zoyigwa inyuma, ariko mu basuma rimwo ahubwo azogwa inyuma y'ubusuma. Nzoyigwa inyuma n'umufunga kiwari igurabesha abakobwa babandi arisha 5 6 bazoyigwa inyuma, azogwa inyuma y'ivyaha. Aba bahungu barahagarara neza, namwe ndabwiye abantu n'aba bahungu bari bakwiye guhagarara neza, intango yabo yarebaye nziza. Reka ndabashize makavuga pigombi kabatwenze igihe bareka kurya ibyo kurya by'ibwami. Namwe ndabyumvira muri iyi minsi, ereka baretse kurya ibyo kurya by'ibwami birimo n'inyama, baza kurya udusoromano banywa n'amazi, bari bageze mu myaka yo kudahaga. Harya basore ndabamenera ibanga, reka nageze baye umusore, umusore aragera igihe bazana indya bagashira ngaho, ego kukwanka kugaba akarya gusa, mugabo azi ko ataza guhaga. Iyo myaka irabaho, akamenya ataho bigarukira, ndashira kwa amazi hanyuma ndyame gusa. Ariko icyo gihengere kigoye ku basore nicyo Shaduraka na Meshaki na Abedenego bahagazemo, bihagaze imbere yabo ibyo kurya, ariko bidahuye no kugomba kw'Imana. Barabireka toya, twogomba tukonda tukazahuka, ariko tukumva ijambo ry'Imana ryavuze, kuko twararibitse. Ntibyagumye twanyazwe dukurwa, baratunyaze baratuza, ariko iryo jambo twarazananye kuko nari twararibitse. Amen. Ibihe biba bibi cyangwa bigenda gute, wabitse ijambo ry'Imana bizokurinda gucumura, kandi utacumura uzoja mu ijuru. Nunguruze kugira ngo iri jambo ry'Imana rigaragaye ko twaribitse, dushira mu ngiro icyo ryadusavye, icyo ridutegetse. Muzobisome mu tumwe z'Ubwanditswe na Matayo 7:24-25. Yesu yavuze ngo umuntu yumva amajambo yanjye ntayakore yahere kuyakora. Umuntu yumva amajambo yanjye akayakora ameze nk'umuntu w'umunyabwenge, nayo batazi gusoma no kwandika, nayo batazi ibiharuro. Ameze nk'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare, isegenya inkukura zirasuriranya, ngo iyo nzu ntiyahenuka kuko yari imase ku rutare. Kubera iki? Yumvise ijambo ry'Imana araribika, acashira mu ngiro icyo ryamusabye. Uwo hepfo ndamureke gushira mu ngiro icyo ijambo ry'Imana ko rivuga ngo si ntukibe, si ngombwa ngo bampagarikire, si ngombwa ngo bamparurire, si ngombwa ngo banshunge ijisho. Ko bavuze ijambo ry'Imana ngo ntukibe, birasaba ko ntiba, ntugasambane, ntibisaba ko nikinga ijoro cyangwa nje muri ayo mahoteli aka karere nta muntu anzi. Oya, naho ata muntu akuzi, aja mu muntu akurivuga kweli, naho ata muntu akuzi yakubonye, hari undi yakubonye, tuvuge kandi ngo ni Imana. Uwa mbere yakubonye ni wewe. None wewe ko nawe ego ntabakubonye, nawe wewe ntavyo wabonye, ego ntabyo wabonye kweli, agasanga atavyo wabonye, shira ubwo amamaza gerageza. Ariko icyabona cyambere cy'umuntu niwe nyene,
Yesu adutabare. Nararibitse kugira ngo noye kugucumurako. Yesu avuga ya majambo hirya kuri 4:8 ni hamwe yabwira Satani ati mvako, amubwiye ngo ibindi byose ndabiguha, mvako. Hari ukuntu byanditswe ngo usenge uhoraho wenyene. Satani mvako, reka kuncangira. Hari abantu bariho baracangiwe, ivy'Imana akavyumva n'ibindi ntabivemo. Byose agomba kubitwara ko nibitwarika, birica umuntu, birica umutima. Tuvuga ko twabitse ijambo iyo haje ikitugeza cyari kitugera tugaca dushira mu ngiro iryo jambo ico ryatubariye tukanesha, naho tuba twarabitse ijambo ry'Imana mu mutima. Twigira imbere gatoyi hariya umuntu uri tarimo si umuntu muzima. Oya, Zaburi 119 hamwe twari turi umurongo wa 50. Reka ndahagaruke ngaha 119 umurongo wa 50 sindavuge ku mutwe. 119 umurongo wa 50 wanditse ngo iki nico kimara umubabaro, si ukurya inyama s'imikeke s'amasupageti so kwambara neza. Oya, iki nico kimara umubabaro, nuko ijambo ryawe ryangize rite? Nuko ijambo ryawe ryangize gute? Muzima. Kinyura nacira ijambo Yuda murazi ko tabice biriyo, murongo wa 19 wa 17 kugera kuri 19 bikurikirana n'ibyahishuwe. Ubwo uje mu byahishuwe Yuda, iki ni kinyura cy'uwo murongo handitse ngo abo ariko mweho bakundwa, mwibuka amajambo yavuzwe kera n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo, ko bababwiye bati mu gihe cy'iherezo hazoboneka abacokoranyi bagenda bakurikira ukwifuza kwabo ko kutubaha Imana. 19 abo nibo bazana kwirema ibice n'abantu gusa ntibafise mpemu. Imana idutabare. Ahubwiza avuga ngo ikintu kimumara umubabaro uriya mwanditsi nuko ijambo ryohara ryamugize muzima. Umuntu atari nk'ijambo si umuntu muzima, n'uyu dusanze muri Yuda. Umuntu atari muzima n'umuntu gusa. Sindakwipfuriza mu minsi sigaje kubaho mu isi ntugahure n'umuntu gusa. Umuntu gusa ni mubi. Ntugahure n'umukobwa gusa aho mwibarabara. Oya, atarimwe ubuntu bw'Imana. Ntugahure n'umugabo gusa muko uzobugiza amagorwa. Kandi abantu benshi gwaruka bariko baragwa mu manga akabona umuntu bw'inyuma ngo nuwo nyene, eka ugasanga ari umuntu gusa uzobugowe. Ntugahure n'umuntu gusa. Bavuga ngo arimo ibice, azana ibice, mukaganira n'umuntu ukumva ari mu vy'ibice igikwayo. Rega n'umuntu gusa. Nagira mwemu kwatagirira ijambo yabitse muri we, ntagira mwemu n'umuntu gusa. Nta mwanya uhari. Hari ahantu nakoreye nk'umuvuga butumwa bakambariye abaterega uriya muntu yarivye yibaho yakora mwishira hamwe yakoramo yiba bakora ivy'impuzu nivyo bakora acara ziba kandi yari umumama je nagira n'umukobwa ariko nenda murongo ntamuzi neza duriya ku rusenga ari muri korali rega ari muri korali acariba ibitambara vyaho yakora bati yabitwaye abagore bati turamusaka kandi yari muri korali baramujana ahantu bamwihererana baramusaka basanga yabitekeye muri we yavyambariye ko hasi none uva atari umuntu gusa n'ari muri korali. Undi munsi ngiye mbega nakari he baterega arafise inda ntimwabantu murakunda ibintu muvuga inda mwarayimubonanye murayizi batarayifise ayo nabonye nta nuvugira ha ngenda bo musuhuze nka mwari maje gusuhuza umugwayi wiyo kuko amazi imisi ntamubona ndagenda mvuye ku rusengero ngeze aho hantu yarari nakigwa n'abagore ndahasanze ngo mwari ngo kari bugize urugendo nzi gwiza ntego ngo aramutuye inde umwana ngiye kumusuhuza sinigeze nemera ko afise ico kibazo nza numva hajyaga hari ibintu bita gukofagiza kugenda ni kimwe gukofagiza ni kindi kandi uko urakofagiza ahantu ntihahera
mpagararaho ndaburi mera nk'ugize sirikwe none bigenda gute nzamo n'undi muntu yaririmba muri korali ya kabiri araje ati mwari ngo tugende ivyabayeho wabimenye ntitugende niwe yankuyaho ndajugumba ndagenda ndiko ndamuharura ngo uwo muntu n'umuntu w'ibikorwa vy'Imana ariko yari umuntu gusa aha turagwija abantu gusa batagira ijambo bijya byose mwadondaguye bihari abantu bamaze kunakuriya nibagira ijambo naryo babitse kandi ryari kwiye kumenya ngo uyu muntu kwaja vuguku arimo ibice atandukanye abantu avuga amaje bapfuye ntagira mpemu n'umuntu gusa ariko byamanise avuga ngo ijambo ryiwe ryamugize muzima rimukura muri ubwo bupfu akaba muzima sinja gutevya ngiresa nuheza hepfo gato none rituma iki wararongo yari yabivuze ko nari nabitegure ko ndabisoma abanyefeso 6 inkota turayifise ni jambo ry'Imana nimwe ntiyaneshereje abera bakera bararwana barahira ukwizera kwabo kwarabahaye kunesha no mu rupfu narwo garukiriza ngaho mwabire 17:6 mwabire inkofero y'agakiza bo ni inkota ya mpemu niyo jambo ry'Imana amen bavuze bariko bararimba ngo tuje ku rugamba tuje mu ntambara ni vyiza ngo kandi birasaba ko umuntu wese ashobora kuba ari mu muriro iri jambo ndiko ndavuga wabisize ku mutima nta muntu yo guhenda wararibitse ririkwije muravyumva nta fashanyo rikenewe ngurumva ngo utagize ibi ngo nibi hari ibintu abantu basakumba vy'ivyatsi byo kuremeka ko kugira ngo umuntu yitwa ko umuntu w'Imana ariko basinvye ikiri jambo rivuga akarorero ngaba tubariye ngo ni inkota umva atari kigwanishwa none naryakiriye ibintu utakumba ryanze ko nari bise nibiye ngo kugira ngo umuntu akomeye ngo gira ibintu bibirimbariye ngo ndayakire kuko niryo nkota Yeremiya 3:9 avuga ngo erega mbega ijambo ryanje si nk'umuriro iri jambo narabitse umuriro ko naribitse narabitse inkota ko naribitse narabitse inyundo singaragara mu ntambara ndavyemereye kugwana kandi nkanesha ko ndafise ivyo nabitse Bibiliya yemera ko ari vy'ikimazi Yesu nahabwa icubahiro umviriza ko nabitse ijambo narabitse inkota ubwa mbere kandi inkota sigishari zo mu nzu inkota sijugwe ugasanga hano hari inkota uricura cakure inkota ndikina oya wabitse ijambo ni inkota y'ijambo ry'Imana ifise ngo ubugi niko muhero bavuga ngo impande zose ibintu izi zindi mbuga itazitoshobora zirashobora kubaga inyama z'inkoko z'inka z'intama n'imbene n'ibindi mugabo kubaga icaha ni inkota y'ijambo ry'Imana gusa ndafise umuriro ndiko ndasumije bonashinge ntibashe nibwo twarahiriwe kwe ego umuntu afise ijambo ry'Imana akasanga afise umuriro twebwe ntituja kurahura ntiturahura kuko umuriro turawugendana amen ntiturahura ko afise ijambo ry'Imana ndafise inkota yo kugwana n'umwasi igirayo mu izina rya Yesu wewe nturiwe ko afise ijambo ndafise umuriro naho ntogenda mu myobo yahariya hejuru muri ya misozi ntazi uko yitwa ko ngenda n'iryo jambo ngenda n'umuriro kandi abadayimoni barabimenya ko ndawufise mbega muhemu yera biramugora kwanzamwo nsanga erega ijambo ni Yesu ko mfise Yesu mu mutima mbega Yesu na muhemu wobatandukanye ngo ntibabane mu muntu oya mugabo abantu hari byo basakumba urumva utifutse ibyatsi utifutse amapfundo utagiye mu myobo oya nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumura ko Yesu abahezagira umuntu rero atacumuye niwe azoja mu ijuru hari ibintu hano nabonye bike cyane twarangiriza ko byasaba ko ari ngombwa hari icyo Imana itwipfuriza cyaco muhemu yera twipfuriza kiri hariya
mu gitabo cy'abikorosayi muzohasome 3:15 ijambo ry'Imana ribirigwiriye. Amen. Hehe muri mwebwe ijambo ry'Imana ribirigwiriye bisigura ngo kongeze muri iki kibazo ijambo ry'Imana rivuga ngo kongeze muri iki kibazo ijambo ry'Imana rivuga ngo ko duhuye n'uyu muntu avuga ibi ni ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitwemere impwemu zose twari tuzigenzure muko ndavyemera nabigenzuye umwanya ungana iki muko mvuga ngo ego nivyo kongeza akabavuza ibi ukazoja kubaza abantu bazokubwira ibidasa. Ijambo ry'Imana rihore rigwiriye muri mwebwe ribe ryinshi nitwaribika ntituzocumura. Ibyo byose mpemu yaravuze mu ijambo ryiwe mu ndirimbo ntabizotubako ntituzosambanira mu ishengero. Oya nta macakubiri azoba mu ishengero. Oya nakuzohinyurana bizoba mu ishengero. Nta burere buzoba mu ishengero. Kuko ijambo twararibitse rizotubuza gucumura kandi tutacumura niho tuzoja mu ijuru. Rero nari mvuze ngo mvuze hari abantu babika ibitari vyo muzobisoma muri Mateo 15:19 ngo mu mutima habayo ivyipfuzo bibi amanyambu ubusambanyi ubushakanyi ubwibone n'ibindi ivyo ngo biba mu mutima w'umuntu. Mu gishingo cyo kubika y'amajambo mu mutima yabitse mw'ivyo inzigo ugwango barabivuga hariya ndahasoma wa Galatiya 5:19 cyo ndangiza ntani soma duheze Galatiya 5:19 bavyongeye ko ibindi ariko nivyo Yesu yari yavuze vyari bimaze ariko tuvyongere ko ibintu biranga umuntu ataco yabitse umuntu gusa. Galatiya 5:19 kandi ibikorwa bya kameremere kacu biramenyekana nibi iyo umuntu atabitsira ijambo muri we habaye ubushakanyi biragendana ibihumanya ivy'isoni nke ukazobona umuntu agenda gusajya abayagize isoni nke nta soni agira ufise zikuri yari kwiza gusenga ibigirwamana uburozi bwo bw'abantu barya canke impanuro abantu bahana inyigisho zipfuye umuntu agakorokera mu ngorane kubera yishwe n'uwundi ubwansi intonganya ishari uburake ikeba kwitandukanya ibice igono kuborerwa kudandahirwa n'ibindi bene ivyo ndebaburiye nkuko nebaburiye kera yuko abakora ibisa bityo batazora kubwami bw'Imana. Imana idutabare. Ngibi ibintu biranga umuntu ataco yabitse atabitse ijambo nahaboneka ari mu bikorwa ukazokumva umuntu akubwira ibintu bisa na mwene ibi naho muzomusanga ibikorwa utomwe ati wa muntu dusanga ibikorwa ariko nta kintu yabitse aragaragara nta jambo agira ariko araja mu ijuru ari mu mugwi w'abandi aragomba kuboneka mugabo ariko araja mu ijuru. Nagomba dusenga Imana tuvuze ngo kirere haraho umuntu ashobora kuba yarose iryo jambo hariya mu ntango mugabo Satani ko ari inkozi y'ikibi rikamutakarana. Uyu mwanditsi avuga ngo narayibitse yararyanjanjwe ko riramuvamwo ikizobikubwira bimwe wanesha kera biragaruka bikakunesha wari uvyicara ukabikandagira ariko no munsi bigukandagirako nukuvuga rya jambo byakubuza gucumura ryaravuyeyo usigaye wenyene. Hari n'uwundi atigeze aronka namba yabaye aho araba mu ishengero uko nyene avuga ati nzokwicara numvire atajambo yigeze yakira ngo abike rimubuze gucumura uko yinjiye ariko akiri kugeza n'ubu. Nagomba mvuge rero yo uyu muntu yaravye muri bitwabonye mu ijambo ry'Imana n'ibindi tutasomye ariko abantu bamenye ati jewe ndiko ndaraba rero ugasanga umuntu yabitse ijambo ry'Imana mu mutima bimeze kurya jewe siko bimeze ariko kwinza bitavuze reka nsenge guri ijambo rigaruke. Hariho umuntu yavuze ngo ndasavye Imana yari Manowa ati wa mumareka yagendera umudamu wanje niyongera garuke nawe uvuga uti wa jambo ry'Imana niwongera ugaruke ubu usinzosubira kukwanjanjwako niwongera ugaruke kuko nta kindi nabonye concoboza kudacumura atari iryo samasengesho mesho. Oya ubwa mbere ijambo mu mutima
noye kumucumura uwundi agira ati jewe nta niryo nigeze kumbe bimeze mwene uko nawe nturacegwa turagusengera Imana turaguhaye ikaze rero aho uravye muri aya majambo wibonye icuri twunama imbere y'Imana dusenge musubiremo mwese mwami Yesu ndagushimiye wewe munyembabazi wewe jambo rizima wewe ufise ijuru uzotwaramwo ababitse ijambo ryawe ndagushimiye kuri uno munsi mwiza kugomba ko mbika ijambo ryawe mu mutima wanje bigaca bimfasha kutagucumurako ndi imbere yawe rero urazi umutima wanje ibyo nabitsemwo ibifisemo ikibanza ndasabye mu izina ryawe ryera ngo mbabarire ibyo niyumviriye ibyo navuze ibyo nakoze bivanye n'ibibitswe mu mutima bimbabarire ko ndasabye amaraso yawe Yesu mwana ngo yoze uwo mutima wanje umaze kuweza umaze kumbabarira umaze gusohora ibikwanka byose amaraso yawe amaze kunyoza kaze mu mutima wanje ibyo nagabitanije ibyo nacumuye ndabyanse nibihindigwe hanze mpaye kaze wewe umwami wanje ni wowe wambabarijwe ni wowe wambambiwe ni wowe wapfiriye ni wowe wangokeye kugira ngo ndonke ubugingo fata ikibanza mu mutima wanje rero ijambo ryawe rigwire muri jewe kandi ndasabye imbabazi kandi ndasabye inkomezi kugira ngo bimpe guhagarara ntatsinzwe n'ubwunge bw'amazi urakoze kumbabariye urakoze ko amaraso yawe anyejeje urakoze kunkomeje urakoze kufasha ikibanza mu mutima wanje ndagushimiye kubyumvise tugushime kuko uri Imana nziza tugushime kuko uri Imana iharira tugushime mwami uyu mugoroba mwiza turi imbere yawe abahungu bawe n'abakobwa bawe mwami bapfukamye imbere yawe bumvise ijambo ryawe bumvise ko bazahuka bumvise ko ari ico bahagije bumvise ko ari abantu gusa ariko kuri uno mugoroba kubyo bacumuye ko kubyo biyumviriye mwami birahesha icubahiro izina ryawe bamaze kubyatura ko babihevye bahaye kaze wewe mu bugingo bwabo bahaye kaze ijambo ryawe ngwino rero mu mitima yabo ngwino amaraso ya Yesu abeze ngwino mwami bongera ubambirike mu gitabo cy'ubugingo abari baratakaje nibakomore kw'ijambo ryawe abatari bwarironke niribe mu bugingo bwabo urakoze kubababariye urakoze kubejeje urakoze kubakomeje kandi mwami inzamba niyavuga baze babe abo kuraga ubwami bwo mu ijuru hamwe nawe turagushimiye ko byumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.